Nkuko mubibona turi muri komine ya Giheta aho twagendeye umworozi w'ibitungwa ndetse akaba n'umurimyi w'umugwizambuto asanzwe akorera ku bitaro mpuzantara vya Gitega. Reka tumusabe atwidondore aca tubwira n'icatumye utangura uwo mugambi. Murakoze. Jewe ni muganga Saku Celestin, nize ivy'ubuvuzi medicine generale muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma mpejeje mu ishuri yiwanje naciye nduga gukorera mu ntara ya Gitega ku bitaro mpuzantara vya Gitega. Hama uyu mugambi wo korora nagiye kuwiyumvira mu 2020 aho nabona yuko novuga ntumusahara wonyene utontunga mugabo n'ikindi kintu catumye ndavyiyumvira. Narakurikiranye ibiganiro umukuru w'igihugu akunda kuvuga avuga ko twokwijukira uburimyi n'ubworozi ko bidufasha cane. Jesha mufata uwo mugambi je nditura amabanki mpereye kuri BBCI na COPEC barantiza umutahi. Natanguye korora ingurube ndazirankundira, hanyuma ndabihindura nja mu nka mpera ku nka zisanzwe, ariko nk'ubuye nuvuga ko ngeze ku nka za kijambere nita amafirizone, inka zishika 21 harimwo amafizi 2 n'inka zivyara 19. Rero nkaba kuyu mugambi ico nabonye wagize akamaro, wanje kugira akamaro umuryango wanje. Umuryango wanje nuvuga ubuye nka madamu wanje kare yakorera akazi kabigenga, mugabo ndavye amahera yahembwa 600. Ndabona ko ayo mahera ni make, ugasanga n'urugo ntakarakorana neza. Cyo dufata umugambi yuko yoza gukora ibi by'iwacu. Rero nawe nyene aje kubibwira ko vyagenze, kandi ikindi kintu vyahinduye mu muryango wanje. Ubu abana banywa amata ko bashatse, kandi nk'ubu ndageze ku maritiro ari hagati ya 80 na 90 ku munsi. Umva ko bizana n'umusaruro utari muke, ugatuma nshobora guhemba abakozi. N'abakozi basanzwe bakora mu vy'inka bashika ku 8, hanyuma hari n'abandi bakora mu ndimo. Nuvuga ngize imvugo ngereranyo, ubu ndakoresha abakozi bashika 50. Hari na bamwe bari ngaha baje kwivuga bo nyene uko ibintu bimeze. Barazi ko iyo ndahaciye ko umwana atararusa, nabo nyene bashobora gushimira ubufu abana babo bikagenda neza. Mbega niki wobwira abandi bakozi ba leta canke abandi bantu bose baba bakora ubuzi bumwe biyumvira yuko akazi kamwe gashobora kubabeshaho muri igihe ca none, bigaragara yuko n'ubuzima busa n'ubuzimvye? Rero co novuga kindi nohimiriza abandi bakozi ba leta yuko ijya mugambi mukuru w'igihugu yamatubwira ko bo gufatana nkama. Novuga ati nk'ubu nk'akarore mu mbadati none akazi ka leta baragahevye, basi nagahevye nura kakora ko yaje nsanzwe n'umuganga avura indwara zo mu kigo mu bitaro mpuzantara za Gitega, nkaca intwara na kaminuza y'ubuvuzi Gitega. Navyo nagombye no kwereka abanyeshuri sanzwe nigisha yuko nabo nyine naho bige biyumvira gukora imigambi yabo, ntibiyumvire kuronka akazi ka leta. Kubera ubuzi bwa leta, ego leta ni yacu, ni mvyeyi dufasha byinshi, ariko mugabo mu byo batwigisha twigishe ko dutegezwa kuraba ukuntu turondera akazi, hanyuma tugagaha abandi. Yaboye bamwe baravyumvise. Ubuye hari abanyeshuri nasohoye nabo nyene bakora umwuga wo korora, kandi ndababajije barambwiye ko bigenda neza, batigeze baje kurondera akazi ka leta. Mbega haruhande y'ubworozi hari ibindi bikorwa mwamukora biza gusahiriza ubwo bworozi? Ikindi twovuga bidufasha inka nko kurima. Je ndarima, ndi mu bagwizambuto. Ubuye ndashise ahantu nateye ubwatsi bw'izinka hangana n'hegitari 2, hama ndafise n'isi ndimwa nk'ubu nzorimo mu bigori hegitari 6. Haje ndonka amazi nka zishatu nk'amase z'ikirundi kubera ry'amazi y'ikizungu yonyene ntacamara.
hanyuma n'ababanyi hari aho bahora bansaba amase kabaha kugira ndabereke nabo ukuntu bashobora kurima kijambere bakaronka ubumenyi babukuye kuri jewe hanini n'ivyo rero navuga kuri by'ubworozi hanyuma bikunze ndose ubufasha bizofasha n'abandi kubera mumbaho ndima hacari hato hegitari 6 nizo zibiri z'ubwatsi ni hato kugira mbandanye nereka urorera abandi hanyuma uko umukuru w'igihugu bivuga umuntu wese uronka ivyo urya n'umufuko uronke amafaranga. Mbega nizihe ntambamye mukunze guhura nazo muri umwuga wo korora canke mu byo musanzwe mukora? Turafise ingorane yo kuronka ibiryo vyazo nk'umuci no kudukoresha amahera menshi cyane ariko mwe turagerageza kwitanga tukaba muri izo nka tukagira nk'amahera bigoranye tukagosha nk'inka gashoboka buri zindi ariko intambwe mihari nukuri namukuru bavuga ati dushigikirwe abarimyi n'aborozi ntiturashigikwa kugero hagije baro kwikutuzanira nk'intuze nyine uvuga imbuto ziri selection tukavuma tuzigura mugabo zikaba zihari tuzizi ko ari inka dorasi umwe tukuma turondeza tuvuga uti ndayikure hariya ariko mugabo nk'ibi bya insemination tuzosanga yuko dusange harabaye inka z'amacugane kubera bagize insemination uzosanga zivukana mugabo bazanye zivuye mu bindi bihugu inka zizogwa tufise inka z'akarorero zimeze neza mugabo bidakozwe tuzosanga hamaze kuza nko novuga consanguinité ko yaziye nka za insemination ntituba tuzi yuko iyo mfizi atari imwe bakuyemo imbuto ikaza muri izo nyena hama bavyazishuka yitereka ugasanga bivukana n'inyana iri ngaho utabizi iyo ni intambamye ya mbere. Ikindi bozardu nk'akarorero abajejwe uburimyi n'ubworozi novuga ko tutatugendera cyane barakora mugabo ntibatugendera cyane nk'iyo bagize irima ntitubona abantu baje kudufasha barabe yuko turiko dutera amategeko ico rero nibaza ko ari intambamye bogerageza bakadufasha bagahimiriza abantu bajejwe uburimyi n'ubworozi bahagendera abarimyi n'aborozi kugira ibintu nk'uyu mwimbo tunovuga turi ku badufashije bakatugenda bakatwereka ubumenyi bakuye mu ntuzenye mu byo bize bora twe tubikora turi abaganga ni hamwe nyene uvuga uti uwize ntiga kamwe mbwa nabo baje bakadufasha nibaza ko byomera neza gusumba nakoze. Ego turi kumwe kandi n'umukuru w'umutumba ahasanzwe hariko harangurirwa ivyo bikorwa vy'iterambere mbega namwe mwoshobora kutwidondora ka mukuru w'umutumba? Yego murakoze jewe nitwa Ndwarugira Frederic mukuru w'umutumba waha ku mutumba w'Imasasu impande yo mu Gishoro hamwe hari abavuzi b'ingoma rurangirirano nkaba ndindongozi njejwe abanyagihugu. Mbega imigambi umushinga ntahe yaje kurangurira ngaha kuri uno mutumba musanzwe murongoye mbega mubona ufitiye akamaro abene gihugu? Urakoze cyane kugira ngo mbaze ikibazo nk'icyo jewe umushinga ntagishika ngaha yaje ari umuntu mengo tubona yuko umengo ni umuntu muto twibaza ngo ni umuntu asanzwe ariko ndiko nditegereza canke bene gihugu sanzwe turongoye bakabona ivyo ari karakora ngaha kuri uyu mutumba basanze akora ibintu binezereye cyane gose ajewe ndiko nditegereza iyo maze kubona nk'ubu bworozi bw'inka atungiye ngaha ndabona yuko ziteye igomwe hageze ku mutasiro w'imvura imvura itasuye n'ukuri mu ndimo ziwe zose urasanga hari abantu bashika barenga nka 50 ariko baraca amafaranga kubera uyu mushinga naye ngaha hageze kuvumbura amase bona nk'uko ruri ngaho rw'amase suko vumbura abantu 3 4 5 uko bakoranira ko gasanga abanyagihugu bariko nyene n'ibivumvu n'imifuko nyene bariko barasomba bandi ku makinga kandi kindi naco kinezera uyu mushinga nawo ngaha umushakashatsi mu by'uburimyi cyane gose
kiretse n'uwo mutumba wacu rero n'undi mutumba duhana urubibe witwa Gwingiri naho nyene arafise imirima naho nyene usanga iteye igomwe kandi kindi naco ca ndamushimira twebwe iyo turi mu manama ya misi yose baraduhimiriza ukuntu abari mu bindimo turi kumwe nabo ukwegera abanyagihugu bakabereka ukuntu borora n'ukuntu barima kijambere no gutera kijambere bakabigisha n'ukuntu bashobora gutera imbuto zirobanuye shitse ngaha rero naciye nsanga uyu ati ngombwa kugira ngo abo bari mu bindi mu bigo barashika ngaha jeje nyine ndiko ndaca kuraba ukuntu abakozi bibo bariko barakora naciye nsanga bimwe nyene leta yifuza nawe ari byo ariko arakora cyama rero kumengo si ngombwa kugira ngo uwo mwari mu bindi mu bigo araza ngaha naciye nsanga ari uwa mbere umengo nivyo yigiye mbere bavuze yuko ari dogiteri byarantangaje ariko cya nibaze yuko ari gufuma aba umu agronome mukuru ngiranga atwara nk'amadepeyare n'ayandi. Muravye ico uwo mugambi uri kurafasha mbega hari ikintu mubwira abasanzwe bafise uburyo nabo ko hari ico bokora muri kano karere? Yego ico nobwira nk'abandi bagenzi b'uyu mushinga ntahe uba bagendana hanini nk'abazirikana b'abagenzi n'abatoba n'abagenzi yobabwira akazakarabereka iwe nk'uko ubona namwe mwashitse ngaha akabereka ivyo ari karakora akabereka n'indimo z'ukuntu zishajije kugira ngo nabo barose amafaranga nabo baze bamwegere bakore nk'ivyo ari karakora by'ukuri n'ukuri twebwe turashima kandi ni keshi nama nabonye abagenzi benshi aho razana ugasanga yaje kubereka aya mararo yiwe abandi nabo ugasanga ariko arabatembereza mu ndimo ziwe kandi bose bagenda bashima nta numwe agenda agaye byiza rero bagenzi be bandi nabo nyene boshobora kumukurikirana kugira ngo nabo bakore nk'ivyo ari karakora canke kiretse na bagenzi we natwe bw'abanyagihugu nuko tamutahe tuba dufise yaba twari dufise umutahe natwe gumengo mukwirikiye nuko navyo usanga bisaba umutahe muremure. Ego nkuko mubibona turi kumwe kandi n'umufasoni w'uwo mworozi asanzwe akurikirana ivyo bitungwa ndetse akaba yarahevye n'akazi kugira ngo cyane aze gukurikirana ubwo butunzi bwabo. Reka nawe nyene atwidondore yongera tubwire ko vyifashe. Ego murakoze. Je nitwa Liliane Shimimana. Nkaba nubakanye n'uwo unye haje kubidondora mu kanya nyenurugo Sakubu Celestin. Je rero amaze kwiyumvira uyu mugambi nari nsanzwe nkora twanje Bujumbura imbere yuko tuzino kubaha Igitega mugabo yarasanzwe abini Igitega rero no jewe nahaje mu 2015 twari dusanzwe turi Bujumbura nawe yarasanzwe arangurira imirimo yiwe ino niho yarasanzwe akora mu nyuma rero tumaze gushika ino turahaba neza hama ariyumvira umugambi wo korora arawumbaza nari nsanzwe jewe nkundi inka kuva mu buto bwanje nakuze iwacu hazihari tunywa amata sokora ariko arakama tukabirura twavyita kubirura twanwa ajya amata bita amatereko sinkaya y'ubu turinda guteka niki kandi ntaco twaba hama rero amaze kumbwira umugambi numva ndawukunze sanzwe nkunda inka ndi wowe rero nkeneye ko ibyo wakora byose ubanza umfashe uyu mugambi turabe ko wotera imbere rero ndahije ndamugamburukira turaja ku kipfi nkuko mubibona turacari mu ntango mugabo ntibisa nabi murabona yuko yababwiye ko twahereye ku ngurube ntizaba hano ariko twari tuzitungiye hirya gato mu nyuma rero izo ngurube ziratubera umugisha turazikuramo inka turagenda buke buke turasaba ingurane mu mabanki atandukanye baradukundira baratwizera
niho rero mubona tugeze aha. Turakenguruka cane nk'ubu yababwiye ko tugeze ku maritiro entre 80 n'ijana. Niyo dushobora kuba tworonka ku munsi. Ivyo ko bisaba kuba hafi kugira ngo ntihagire n'akarobo kotakara. Tugira na cafetaria impande ya hopitale regionale. Ivyo bisaba ko nyene umuntu abikurikirana ibintu vy'amata, kugira isuku kugira ngo n'abakiriya nyene bagume bahabona hasa neza. N'amata yacu barayakunda cane kuko tuzigaburira ibintu bitandukanye. Murabibona ivyo vyatsi vy'ibicericeri turavanga n'ibitirisakumu kubera ari muci cane cane ibicericeri nivyo zirya cane. Mu gatasi tuba dufise umubingo twagiye turagura ahantu hatandukanye, ahantu dushaka kurima kuko ufise inka utegerezwa kugira n'itongo ryo kurima ubwatsi. Nk'inka nk'izinye uzeye kuzisumira ntivyokoroha. Twaragize rero muri uwo mugambi iyo ngurane twaronse mu mabanki twarashoboye kuguramwo ayandi matongo ataraha mubona yo gutera ubwatsi. Turarima ubwatsi unye tukaba dukenguruka nta tuguze tugura buke cane turashima aho bigeze. Mu ncamake rero ni nk'ivyo. Ego mwarahevye ibikorwa vy'iwanyu kugira ngo muze gukurikirana ibikorwa vy'umuryango, kandi aho mwakorera amafaranga arenga 600. Mbega muravye uburyo muronka ubu mubona hari akarusho kurusha ayo mwahora muronka? Ayo mahera araboneka uretse ko ibitwara amahera ari byinshi cane. Udashobora guca uvuga ngo ugiye guharura akantu ku kandi ngo urayabona, ariko ugereranije n'ayo mahera naronka ndazi ko ahari. Kuko nk'ubu haruye nk'ayo maritiro ari hagati ya 80 n'ijana, urumva ko iritiro twebwe tugurisha 1600 kubera baza kuturangura. Novuga nti kuri hopitale ni point de vente, bagaca rero abakiriya baza kubera amata yacu bayazi kuyarangura aho nyene baja bayajana nabo ku detail kugira detail. Urumva uciye uharura urumva ko atari make. Yego kandi turiyungunganya nk'ubu nye narimye nk'ibiharage nitwabijya ngo tubimare turagurisha umusesekara. Yego. Eka naho twibarize kozi asanzwe akurikirana bino bitungwa. Yego namwe mwashobora kutwidondora? Yego jewe nitwa Bonimana Gilbert. Twebwe tujejwe kugaburira ibitungwa ngaha anye. Mbega akazi wagatanguye ryari? Mbega hoho kakumariye iki? Yewe yabivuze twatanguranye muri 2020 gushika n'ubu rero tukaba tukiri kumwe. Jewe tumaranye imyaka 4 rero gushika iki gihe rero umugambi mbona jewe mfitiye aka kazi jewe ni kanini. Ubu unye jewe ndashobora kuronka rasiyo y'umwana kubera ibitungwa nyene vy'umutamanye turavye. Hama ikindi naco kabiri nk'iyo ndamwituye ni jewe ndafise ikibazo kiniki akanyumviriza. Cyo onye nico kindi intu ndamushimira. Hama ikindi naco jewe anye hariho abakozi benshi baza basangaho bansigaho bagenda, ariko jewe n'ubu gushika igihe tukaba tukiri kumwe. Yego. Mbega mweho muravye ivyo umushinga nahe arangura namwe ukaba muri abakozi biwe, nta mugambi mwaba mwarashoboye gutunganya namwe muhana muhira kugira ngo nawe mushobore kwiteza imbere? Yego ico ciyumviro na jewe ndaciyumvira, mugabo umutahe niwo ungora gufata. Ico ciyumviro sinoreka kuciyumvira kandi ari ciza.